Barundi kazi inshuti z'Uburundi ndabaramukije mwese aho muherereye hose nimusangwe amahoro n'imigisha biva ku Mana mushobora byose yoyo itigeze ihengeshanya kumurikira ihanga ry'Uburundi. Aho bukera duhimbaza umunsi mukuru udasanzwe muri kahise k'igihugu cacu, buca twibuka urugamba ruhambaye rwo guhabuza ukwishira no kwizana mu gihugu cacu twari twaranyazwe n'abanyamahanga. Kuri uyu munsi mukuru nakajyaho kwibuka no kwigana intwari nyantwari zaharaniye iryo teka zirongowe n'umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore, tutibagiye abo bose bitangiye igihugu haba mu kurondera intahe yo kwikukira haba mu kurwanira kwitsimbataza. Barundi kazi, inyuma y'imyaka 32 abarundi barose uburenganzira bwo kwitunganiriza kazoza kabo mu mwidegemvyo nakaryo ko kwirimbura kugira ngo turabe umwimbu twashoboye kubyaza uko kwikukira, hanyuma dutereze amaso imbere maze tubandanye urugendo dushikire ukwikukira nyakuri igihugu cigaba kikigaburira kandi giteye imbere. Niyo siguro twafatiye ko kugira ngo twiyumvire imbona kazoza y'u Burundi, igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060, igihugu cikukiye koko. Ni ngaho nyene twafatiye kandi kugira ngo duhitemwo civugo cy'uyu munsi arico umwidegemvyo mu vy'ubutunzi niko kwikukira nyakuri. Barundi kazi inshuti z'Uburundi, twatoye ico civugo kuko tubona ko umwidegemvyo mu vy'ubutunzi ariwo twifuza kandi tukaba tutarawushikako. Ubwa mbere abarundi ntibararonka ivyankenerwa bikwiye mu buzima bwabo kandi baracabona ko badafashijwe batobaho. Ubwa kabiri turacakeneye abahinga babunyoye bashobora gutunganya no guhingura itunga ry'u Burundi. Ibi nivyo vyerekana ko tukizeye ubuzima mu minwe y'abandi. Nico gituma dutegerezwa kwivyukiranya tukagira umuvuduko munini kugira ngo duhamvye andi mahanga mu iterambere. Ivyo ruteza imbere turabifise, ariko dusabwa guhindura ingene dukora, tugahindura n'ingendo, tukarangura imirimo yacu twisunga ico dushaka gushikako. Ntihagire ugira ubwoba ngo nuko ngo tumaze imyaka myinshi tuzingamye yibaza ngo ntituzokogorora. Ubu harageze ko twivyukiranya. Nitwaba tugikenye vyinshi mu buzima bwacu, nitwite ku mwikomo tumenye ko ari twebwe nyene twiyononeye, dutoba isoko ryacu, kandi muzi ko basokuru bayamaze bati isoko ryakomaze inyota ntugite ikiziba. Kuva turose ntayo yo kwikukira kugeza uno munsi twarahuye n'ibigeragezo vyinshi. Abantu ataco bazira baragandaguwe, abandi baratubaromoka, urubanza rwakukira uwiganje, ubutunzi bw'igihugu butambukira kuri sankoko, ibidukikije birahonera, eka nta kintu kiboneka cabaye kigikozwe. Ariko ngo imanga ntimarira Imana, intwari ntizaheze ngo zirengetere. Hariho abacitse ku macumu kandi baba baryumeko bandarigumije gushikaho intaye yo kwikukira ivyari intwaro ikomoka ku bene gihugu ikaba aribo iharanira. Ubu Barundi barafise uburenganzira bwo kwitunganiriza ivy'igihugu cabo mu bisata vyose, ata munyamahanga abahagaze ku gakanu. Na kare turabizi ko umutaka mutirano ugushikira imvura ihise. Barundi bene wacu, murumva aho igihugu gishitse, ariko tuvuye kure, turacafise inkovu zikidusasata kubera twataye umwanya. Turacakeneye vyinshi kandi nkenerwa mu buzima bw'abene gihugu. Mbere hariho n'abacitse inkokora babona ko tutagendeye ku mugongo w'abandi tutokwisimbiza. Kuvyukuri nagira nsubire ndabibutse ko Uburundi atari igihugu gikene, kirafise umutahe giherako, kandi ubufise umutahe ufadika ntahomba yazi kukoresha. Mbere nakaryo ko gushimira abarundi bimboneza
bamaze kugurura amaso bakamenya aho itunga ry'ukuri riva, bagatangura gukamisha isi, imvura, amazi Imana yaduhaye. Ubu mu Burundi, mu gihugu cyose inzara urabaza, aho nta kinyoma kirimwo. Urwaruka rwarijukiye ibikorwa, bamwe bararimye bongera barorora, abandi barahingura ibivuye mu mwimbu, abandi mbere bakoresha ubwonko bwabo. Ku by'ukuri uburavyi urwaruka nta mwiheburo urubona ko mu maso kiretse ikinebwe. Ese nk'ubu aho bukera naho twobona Abarundi batanguye kwimba no guhingura ubutare bw'Uburundi. Ese twobona Abarundi batanguye gukwira isi yose badahunze ubukene n'ibyago, ahubwo bagiye gukwega abanyamahanga ngo bazane imitahe yabo mu gihugu. Ese twobona Abarundi bakorera hanze bazanye ivyo basumye guteza imbere igihugu c'amavukiro. Bavukanyi Barundi bene wacu, kugira intahe yo kwikukira ibandanye ishinga imizi mu gihugu, nuko umurundi wese azoba afise umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi. Umwidegemvyo mu vy'ubutunzi ni ukubona ko koko ushobora kubaho atawugukoze mu ntoki. Dutegerezwa rero kuvyura imizirikanyi yacu, dutegere ko iterambere ritegerezwa kuvyarwa n'ibikorwa vyacu twebwe ubwacu. Imboneza mu gihugu nazo zitegerezwa kumenya ko atawukorera mu nduru. Umwenegihugu ategerezwa gukora atekaniwe, abona ko inzira y'iterambere ari umuharuro. No kuvuga ko amahoro, ubutungane, itunganywa ry'ubutunzi ku neza ya bose, ibikorwa vy'iterambere rusangi, ivyo vyose bitegerezwa kuba nyamwibonekeza, kuko niwo mushinge w'iterambere. Turahimbawe uno munsi kuko duhimbaje intahe yo kwikukira igihugu cyose gihema bumwe, amahoro n'umutekano. Ubu turafise umwizero wa kazoza, turarya tukaryama tuzi ko buca. Kubona twarashoboye kurandura imbuto mbi y'amacakubiri shetani yari yatubivyemwo n'ikintu cyo kwiratira. Ubu Abarundi baratanguye gutahura ko basangiye umuzi Uburundi, ko rero basangiye no kuma. Igiti twese twicayeko ni Uburundi, hamwe bwo kuma natwe twoba tumye atawuvuyemwo. Nico gituma twese mu vyo umwe wese ashoboye dutegerezwa kubukorera kugira ngo buturamire twese. Kugira tugire umwidegemvyo mu vy'ubutunzi, nuko twohingura itunga kama Imana yahaye igihugu cacu. Iryo tunga naryo niri. Uravye aho igihugu cy'u Burundi giteretse, imisozi yaco, amazi n'ibiyaya bigisharije, akayaga keza kaco, koko n'agati kateretswe n'Imana mu kibanza kibereye. Nico gituma ari mutima wa Afrika. Isi y'u Burundi nta giterwa na kimwe kitayimeramwo tutibagiye ubutare n'agataka biyuzuye. Kuri ivyo hagaca hiyongerako amabuye y'ubutare y'ubwoko bwinshi avamwo ivyankenerwa isi yose ikeneye. Kuri ubwo butunzi hiyongerako ubwenge n'ubukerebutsi bw'Abarundi. Ibihe vyahera kubera umutima utari mu nda, nta mwanya Abarundi baronka wo kwerekana ubwenge bwabo. Turashima rero ko uno munsi hari Abarundi rurangiranwa kandi bariko bazana ubuhinga bwabo mu gihugu. Turafise umwizero kweje aho bukera tugatangura guhingura iryo tunga kama Imana yaturemeye, mu myaka 10 gusa tuzoba twiraba tukibona mu mugwi w'ibindi bihugu. Narirya hari ibindi bihugu vyinshi turusha itunga kama. Ariko rero burya ngo uwambaye ikirezi ntamenya ko cera. Hari Abarundi batarazirikana ayo mahirwe dufise. Aho gukora kugira ngo batere imbere, bacambirwa ivy'ibindi bihugu bifise. Aho hose bibagira ko igihe abo bandi bubaka ibihugu vyabo, twe twariko dupimana amazuru, twicana, dutoteza aboteje imbere igihugu. Iyo ngeso mbi yaturanze kuva twikukiye niyo yatuzingamitse, bituma amakungu adusuzugura, ukwikukira kwacu kuba kurataya agaciro, kuko umukene atajamba afise mu batunzi, kandi n'umunyakajagari ntiyicara mu bagabo. Nimwiyumvire intwari zimaze guhitanwa n'ibihe bibi Uburundi bwagiye buracamwo,
kuva kuri Rwagasore gushika kuri Ndadaye, uciye kuri Bangendandumwe, ba Mirerekano, ba Ntaryamira n'abandi. Nimwiyumvire incabwenge zimaze kugandagurwa mu Burundi, uhereye ku biza yabaye ugashikana ku bafise indangabumenyi zo mu rwego rw'itsindagira bumenyi. Nimwibaze namwe aho Burundi buba bugeze, iyo izo ntwari n'izo ncabwenge ziramba, iyo turonka amahoro n'impore mu mitima. Aho niho twahombeye, nico gituma dukwiye kuhariha kwiruka. Duhiriwe duhishije, twaramaze gutahura maze dufata inzira y'inyishu. Iyo nayo si yindi, ni urupapuro rw'inzira rudushikana mu gihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060. Iyo niyo nzira izodushikana ku Burundi bwikukiye vy'ukuri. Barundi bene wacu, umwidegemvyo mu vy'ubutunzi niko kwikukira nyakuri. Ariko rero tubitegere neza, ukwidegemvya mu vy'ubutunzi, mu vya politike no mu mico kama vyacu ntibisigura kwiyugumura abanyamahanga. Haba namba. Umwidegemvyo mu vy'ubutunzi no kumenya kwibako atawurinze gutega amaboko, ariko utase kubana no gukorana n'abandi bose. Umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi no kuba zirimira, ariko ukumva ko abanyamahanga mutegerezwa kurahuriranira. Barundi bene wacu, nagenda bamenyeshe ko dufatiye kwitunganywa ry'amahera azokora muri uyu mwaka, twatanguye inzira ituroresha mu Burundi buteye imbere, kuko ubu dushaka ko amahera ategerezwa kwinjira mu kigega yinjira yose ataciye mu binywabi, ayasohoka nayo agasohoka agiye gukora ibikorwa vy'abene gihugu. Mbere turifuza gushika no ku rugero atamukozi w'igihugu ashobora kuronka agahembo aterekanye ico yakoze ku neza y'abene gihugu. Murazi ko ingingo ngenderwako mu iterambere ry'igihugu ari iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera rikamugarukako. Muzobaze n'abandi bateye imbere, igihe cyose iterambere ry'igihugu rikomoka ku bikorwa by'abene gihugu, umwe wese kubimwega, uburongozi bw'igihugu nabwo bugatunganya ivyavuye mu bikorwa by'abene gihugu ku neza yabo. Inzuki na karero keza twofatirako. Inzuki zikorera hamwe, ariko rumwe rwose rurafise igikorwa rugenewe. Igihugu ni nk'umuzinga, nico gituma tucipfuriza gutera imbere nk'umuzinga. Mu muzinga hari urutonde. Uruyuki rutaye igikorwa rwariko cyo kudaha ubuki mu mashugwe rukarya umuntu, ntirusubira mu zindi, ruca rucika mpingwe, rukaguma ruyingira mu gahinga. No mu gihugu niko kuko abataye igikorwa cabo ntibimbure, barakena, hanyuma bahaguma bayingira nk'imiyinga, bidodomba gusa. Ariko abakozi b'ukuri usanga bariko barikuyakuya, baganira, umwe wese yirata ingene umwimbo wiwe wagenze. Abo nta rwamo batera mu gihugu. Ubu rero harageze ko uwidodomba wese ababajwe nuko igihugu gikenye yisuzuma, akamenya igituma avuga ko igihugu cacu gikenye. Mbega wewe wamaziki mu gihugu wo kwirata? Ibituma Burundi bukena biriho, kuko haracariho Abarundi bandimiranye, haracariho Abarundi ndiri bagishaka kubeshwaho n'urwenge. Bariyicariye barindiriye ko uwabirimye abisoroma, hanyuma bagashora ivyo batarimye canke izo batoroye. Haracariho Abarundi bihebuye, bashize mu muzirikanyi yabo ko kugira baronke ubuzima bategerezwa gusega canke bakabasuka abandi. Hariho n'abandi benshi bazeye ubuzima mu gukamisha ivyicaro mu gihugu. Abo nabo bari bakwiye gutegera ko batajejwe kurya ivyavuye mu bene gihugu, ahubwo ko bajejwe gutunganya ingene iterambere risubira mu bene gihugu. Abo bose tuvuze ni bamwe bamaze gushira mu mizirikanyi yabo ko ataco bazopfa bimariye, bagaca babitera mu bandi, gutyo bakabatesha ikivi. Erega ubana na suneba ugasonera nkawe. Nanje reka mbere nkawa mutumwa Paul igihe yumva ko ishengero y'Abanyetesalonika babaye ibinebwe,
aca bategeka avuga ati turabategetse bene wacu ku izina ry'umukama wacu Yezu Kristo nimuhunge uwo muvukana wese yishinga kurera amaboko kandi ntakurikize ibyo twabigishije na kare murazi neza ukuntu mwotwigana kuko tutareze amaboko iwanyu kandi atawe twaririye ivya gusa ariko twama dukora ijoro n'umutaga tugacumukura kandi tukaroha kugira ntihagire uwo tugora muri mwebwe suko tutari tubifitiye uburenganzira ariko twashatse kubabera akarorero ngo mutwigane nkako aho twari tukiri wanyu ngibi byo twabategeka hagize umuntu adashaka gukora no kurya ntage reka nce mpera ngaho imbere yo guheraheza ndabaha impanuro mwese abarundi n'abanyamahanga muba mu Burundi ubwa mbere nuko twese twogwanya ubunebwe bwatwatsemo indaro ntihagire ubusubira kurya ibyo aseze kiretse bamwe twita bantaho nikora ntaho nikora nawe no muntu nta magara atagira inkomezi cyane ubwenge hariho nabirirwa mu mabaramiro bakibera ngaho ataco bakora ariko bakirirwa baridodomba bateranya inzego z'igihugu n'abene gihugu abo turabategetse baje ku kivi bakore kugira ngo bajye ivyo bakoreye mu Burundi nta numwe abuze ico yokora ingorane nuko benshi muri bo bumva ko gukora ari ukumusuku w'abandi ubwa kabiri ndasavye abari ku kivi ntihagire ababaca inkokora babasamaza ngo ejo ntibuca mumenye ko hariho abafitiye ishari uyu muvuduko turiko mwiterambere kuko uwo twahora dusega turiko turamuca mu myanya y'intoki nimuje hamwe ahubwo mugwize umwimbo hanyuma aho bukera mwigira inama y'ingene muzohingura mwongere mushore mu mwidegemvyo kuko hari ibinebwe bigabirije ngo mukore navyo bibungukireko nico gituma mwofata nkama ijambo imoneza mubaharaniye intahe yo kwikukira Rudoviko Rwagasore yashikirije kuwa kane Nyakanga 1958 igihe yari mu birori byo kugurura koperative koperative kavukire yo gusumiramwo kugira ngo mwumve katari jewe jenyene ndabereka akamaro ko gukorera mu makoperative yavumereye ati ntawo kekeranya ko mu gihe amashirahamwe y'amakoperative atunganijwe neza agafashwa kandi agahimirizwa igihugu cyacu cotera imbere mu butunzi ku buryo nyabwo kandi burama ku mpande zose abanyagihugu nabo bakahatorera koyoko mu kugira ubuzima bwiza atawugunze uwundi mu buntu n'ubutungane impanuro ya gatatu iraba indongozi z'igihugu ni mu bakarorero mu bikorwa aho muri hose naho harabashitse mu bibanza barimwo baje kubikamisha ubu n'igihe cyo guhinduka mwirihe aho mwacerewe mu gukora ijoro n'umurango mwerekane icabene igihugu murongoye bobiganako nivyo murafise uburenganzira bwo kuronka agahembo ariko namwe nimwiyumvire ko ikiringo cyanyu kizoherejo mutegure aho muzotaha muzoheze ikiringo batabazomera ahubwo babahikaze abajeje intwaro nimwigishe mushimitse abo murongoye mubereke ko itunga ry'umuntu rifise agaciro iyo rivuye mu bikorwa ku barundi bose ndabasavye gufata umwanya wo kwiyumvira kuri kahise kacu ivyatuzingamitse tubikosore twubake kazoza keza kacu dushingiye kwihangiro twiyemeje cyane cyane tuguma twibuka ko imitwe ikora ikoranye kandi ko tubiri tuvurana ubupfu iyo tuja twarahabonye umwe wese nazararimbura arabica atarashika kiwe hanyuma agire indinganizo yo kugishikira akoresheje ubwenge n'inkomezi Imana yamuhaye mu kurangiza nashaka kubamenyesha imanza zibiri twimirije kandi nkoramutima ku buzima bw'igihugu cyacu ubwa mbere ni urubanza rwa rusasuma rw'abenegihugu uburimyi ubworozi n'uburaro dusaba indongozi
gutangura kwigisha abo zirongoye kwitaba ico gikorwa kuko kizodufasha kumenya aho tugeze mu nzira yo kubaka Uburundi buteye imbere. Ubwa kabiri turimirije amatora mu 2025 azoba imbere yo guhimbaza intayi yo kwikukira mu mwaka uza. Ndasavye nshimitse mwebwe abanyepolitike kudashuha imitwe ngo muhave mukora ibidakorwa. Amatora ni umugigo usanzwe kandi uzokwama wabaye. Tubikore twese twunze urunani mu mwumvikano nk'abasenyera ku mugozi umwe. Tuyitegurire twese tuzi ko amatora ari ikimenyetso cyo kwikukira mu kwitunganiriza intwaro, k'amatora meza nayo ari ukwemeza amakungu ko Abarundi twashitse mu bigero ko dushoboye kwitunganiriza ivyacu. Amatora atagira injyane ni iteka ku gihugu na beneco. Nkaba rero ndangije nongera kwipfuriza umunsi mukuru mwiza Abarundi bose, tuwuhimbaze tuzirikana iyo twavuye, aho tugeze n'iyo turiko turaja. Imana ibahezagire mwese, murakoze.